mwo imigwi ibiri yonyene yo muri Espagne ni Barcelona na Real Madrid mu Bwongereza ni imigwi ibiri Liverpool na Manchester City ndetse zinakurikirana mu Budagi niho bafise imigwi myinshi kuko bafise Leverkusen mu mwanya w'indwi bakagira Bayern Munich mu mwanya wa kabiri ndetse na Borussia Dortmund mu mwanya ugira munani. Iyo rero akaba ari classement y'imigwi ya FIFA. Kumbure tuzora ivyo bafatiye ko dushobore kubibazanira mu makuru yacu yo hanyuma. FIFA rero ikaba yashoboye kumenyekanisha ko atakintu na kimwe nta tohoza ryakozwe ntari nizokogwa kuri ya action y'ikofe Luis Enrique yashoboye gukubita Joao Pedro ngo babiravye neza basanga uno mumenyereza yaragamije kubangurukanya kurusha uko yoba yaragamije gukubita umukinyi wa Chelsea. Ivyo rero bikaba byarabaye haraheze ukwezi finale y'igikombe c'isi c'imigwi kirangiye. Marcus Rashford rero akaba yashoboye kuvuga amajambo ya asa no kumengo naya 10 gatoya urubavu rwa equipe ya Manchester United yaraye avuyemo. Ati bamazigiye bariko baratubwira ngo turi mu bihe vy'ukurondera ukuntu dusubira mu bihe vyanyavyo vya Manchester United. Ati ariko baraduhenda kuko ntibigeze batangura. Ati ntushobora kuvuga ngo uri mu bihe kanaka ivyo bihe utaratera n'intambwe ibiganishako. Ati batubwira ko turi muri periode ya transition ariko no kubwira yuko vy'ukuri ntibigeze banatangura. Ntushobora kuja muri transition utigeze ugerageza no gutangura kwibwira kuri mu kintu ariko muri pratique utarigera unatangura intambwe iganisha kuri ico kintu ubu uri kuribesha wewe nyene kandi wibaza wari ukwiye kuba wibwiza ukuri. Namajambo ya Rashford ati kusubira kubaka Manchester United vy'ukuri ntibiratangura ariko batubwira yuko turi muri phase ituganisha aho Manchester United yahoze. Ati raba namwe umumenyereza araza uwundi akagenda uwundi akaza vyama bizungurukira ngaho nyene hahindagurwa abamenyereza ivyo bazamwe ntibigaragara. Iyo projet bajemwo umugambi ishusho ya Manchester baje kubako ntibaho, niyo mpamvu bama baza bakagenda n'amajambo aremereye cyane. Rero by'ukuri haraho bano bakinyi bavuga ibintu kubera ko bavuze kubw'urukundo bakunda ekipe yabo, kubera uko kuntu babona ekipe yabo iriko igana ahatemba bakubahuka kuvuga amajambo rimwe na rimwe. Rero umuntu ashobora kuyakorerako nyimba vy'ukuri aba ashaka iterambere rya ekipe ahagarariye nka Manchester United. Ku munsi wuno munsi rero hariho urukino ruza guhuza umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Tottenham. Reka tubabwire ivyugo rukino kuba ruza guca kuri kanale vyovyo nibisanzwe ruraza kuba rucako n'urukino rero ruhuza umugwi watwaye UEFA Champions League hamwe na Europa League. Rero iyo migwi ibiri ya
ya Paris Saint-Germain hamwe na Tottenham Hotspur baza kuba bakina igihe cy'isaha zitatu zuzuye z'ijoro kuri uno umugoroba w'uno munsi. Ni imigwi rero idakunda guhura kenshi, ariko n'imigwi nko mu nkino zitanu umugwi wa Paris uheruka gukina watsinzwe rumwe rwa Chelsea 4 urarutsinda, mugihe mu nkino zitanu za Tottenham watsinzwe rumwe unganya zitatu utsinda rumwe. Murumva ko Tottenham nayo nyene itari ihagaze neza cyane. Kuvyerekeye ama statistique ino migwi nababwiye ko idakunda guhura, ndetse bamaze guhura rimwe ryonyene n'urukino rwabaye itariki 23 z'ukwezi kwa 2017. Rwari urukino rwa kivandimwe mu kwezi kw'indwi 23 2017, aho Tottenham yashoboye gutsinda Paris Saint-Germain ibitsindo 4-2. N'imigwi rero idakunda guhura kenshi, ariko kandi n'imigwi yose ntisa. Umugwi wa Tottenham n'umugwi ufise umumenyereza mushasha Thomas Frank, ariko arubaka ekipe kumburekiza kuba n'igipimo ciza, ariko ni Paris Saint-Germain ekipe imaze gushimangira ubwiza bwayo, imaze gushimangira ekipe uzi buri muntu wese azi, abakinyi batangura nuko bagenda basubiriranira abandi, ariko kandi ni na ekipe ushima yari yubatse yarabihejeje, ni na ekipe bitabaye ngombwa kwihindura byinshi mu kugura abakinyi muri ino mercato. Ni ekipe yagumanye babande, niyo rero benshi bahera bavuga ngo ni Paris Saint-Germain iza kuba ifise amahigwe imbere ya Tottenham, kuko Tottenham ni ekipe cyubaka ushobora kwihendika zikagusirprira mugabo ntuha amahigwe ikintu utarabona n'ukuntu gikora. Tottenham ifise abakenyi benshi bashasha ba Mohamed Kudus, abo bose bagenda biyongeramwo, ariko ni ekipe umuntu ategezwa kuba abona na cancane match nk'iyi avuga ati ni gipimo ca mbere kuri Tottenham. Nigihe cy'isaha 3 rero z'ijoro Super Coupe nk'iyi mu mwaka uheze yari kihuzo umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atalanta Bergame, bashobora gutsinda nayo ibitsindo 3 vya Real Madrid ku busa. Igitsindo ca mbere ca Mbappe yatsindiye umugwi wa Real Madrid muri ico muri urwo rukino, ariko kandi Super Coupe nk'iyi mu mwaka wundi yari hagati y'umugwi wa FC Sevilla n'umugwi wa Manchester City, bakaba baranganije kimwe ku kindi. Catsinzwe ca City catsinzwe n'umukinyi witwa Cole Palmer, muri ibuka yarakiri muri City, ni naho yaciye avirayo kuko yasavye umwanya wo gusohoka, yavuga ati muri ndagoma umwanya wo gukina wuzuye kwa Giroud wo kubesha ko no kugarantisa noba nkubeshe ndetse nkaba ndanakugiriye nabi cyane. Witwa rero Israel Master nawe ngo akaba ariko arakurikirana ikiganiro c'inkino, nawe reka tumuramutse cyane kuba ariko aradukurikirana. Umugwi wa Real Madrid ngo uri kukurikiranira hafi cyane umukinyi wo hagati wa Crystal Palace yitwa Adam Wharton. Bamaze kugenda rero kenshi hariya mu Bwongereza gukurikirana inkino, uno mukinyi aba arimwo akina, bakaba rero ari umukinyi banyotewe, umukinyi wo hagati. Real Madrid na cancano yiravye ubona ko mu bice isa no kumengira keneye kuzibira no gushona neza, ni hagati ahandi basa no kumengo barateye intambwe yukuha shobora kuharanforce.
itariki 12 z'ukwezi k'umunani byahuriranye no ku munsi w'ejo muri 2023 niho umukinyi yitwa Ousmane Dembele yava mu mugwi wa Barcelona akerekanwa ndetse mu mugwi wa Paris Saint-Germain ryambere ateruye mayo ya Paris Saint-Germain aberewe cyane muri costume nziza ariko yafashe akamayo ka Paris nk'umuntu yagakuye kwa Boss John neza cyane hari kuri iyo tariki rero Paris Saint-Germain hano rero aba Parisien baragaruka ku majambo yavuzwe cyane kuri uno umukinyi bati yajanywe n'amafaranga nta kindi kintu kimujanya yari amajambo y'abafana ba Barcelona kuri Ousmane Dembele ati kumvune dusanzwe tumumenyereye ko ipari nta ninkino cuma zokina ni mvune gusa bati n'umukinyi atakino na kimwe azomarira Paris Saint-Germain n'umukinyi wimbura kimazi bavuze ngo Ilenil ati ni n'umuhemu yahemukiye Barcelona yaramugwaje iragirana gihengeri yagize akasezo kamwe aciye yomoka ava muri uwo mugo ariko ikigaragara nuko n'umukinyi kuva mu mugwa Barcelona yarashoye gutera imbere cyane n'umugwi wiwe mushasha wa Paris yawusanze heza ahugejeje kwiyubaka awujamwo ari muri bimwe mu byo Paris ikeneye nyuma y'umwaka itandukana na Mbappé ciba Paris ihuje abifise nivyo yari ikeneye kuba ifise iba equipe nziza cyane none no munsi uno mukinyi Ousmane Dembele ari imbere cyane y'abakinyi beza babiri ba Barcelona bagwanira Ballon d'Or ashobora no kuzoyibatwara zo bari mu kucenda kubwa benshi bamuha amahigwe ariko niyatoyitwara benshi baravuga bati murabona ivyo mwamuciriye ivyo mwamuvuze ko atari byo vyamubayeko Barca rero ngo irarindiriye ubu ibipimo by'ikiganga kugira ngo yemeze muri La Liga kwemeza no kuvuga bararindiriye ibipimo by'ikiganga kugira ngo ntibihende kukuja kwandikisha Joan Garcia umunyegori muri La Liga ngo basange bandikishije mu Kenya tazobafasha rero uno munsi niho ivyo byose vyitezwe ko baza kubikorerako abakinyi rero bashobora gutangura mu kibuga hagati ya Tottenham na Paris Saint-Germain Chevalier mwigori nk'ibisanzwe Hakimi Marquinhos Pacho hamwe na Nuno Mendes abona abinyuma Vitinha Zaire Emery na Fabian Ruiz abona abakinyi bashobora gutangura hagati mu kibuga Vicha Kvaratskhelia Dembele hamwe na Desire Doué n'abakinyi bashobora kuba basatira ku ruhande rwa Paris Saint-Germain ku ruhande rwa Tottenham naho mwigori ariyo Vicario Umutaliano ndetse inyuma hakaba hariyo Pedro Porro Romero Christian Romero batazia kuti hakabaho Van de Ven hamwe na Spence inyuma hagati mu kibuga uno mugwi wa Tottenham ushobora kuba ufise Odobert Palinia Papa Matar Sarr Bentancur hamwe na Mohamed Kudus ku mpande mu gihe bazo kuba bashobora gusatira no mukinyi yitwa Richardson bafise abakinyi benshi rero baza kuba bari ku ntebe isubiriye abandi bitwa ba Johnson bitwa ba Solanke ba Matistel abakinyi nka Austin Mwigori abakinyi nka Danso abo bose n'abakinyi bashobora kuba baza kuba basubirira abandi abakinyi bataza kugaragara muri runo rukino ku mpande zose ku ruhande rwa Paris Saint-Germain hamwe na Joao Neves ari suspendi kubera ya karatita kora yaronka muravyibuka Mayulu nawe akaba yaravunitse Kimpembe hamwe na Zabami Donnarumma nawe nta uhari baracamora amakenye ba bantuzenya ba Paris Saint-Germain Mukiele
Renato Sanchez, Soler, aba bose ba Colomwani hamwe na Asensio, aba bose rero n'abakinyi umumenyereza atahisemwo gukoresha. Mugiye ku ruhande rwa Tottenham abakinyi baza kuba babuze ni Yves Bissouma, nawe ni bayise ngo ni sanction disciplinaire. Udoji nawe ataragaruka neza. Dragusin, Kulvenski hamwe na Madison bose bavunitse. Vuskovic hamwe Vuskovic nawe yasizwe kumva zuko umumenyereza atahisemwo kumutwara, nuko rero vyifashe mu runo mugwi wa Paris Saint-Germain no mu mugwi wa Tottenham Hotspur.